ibyateguwe bimaze kuba umukuru w'igihugu Micombero yaravuga mu bantu atinyegeza ngo nous venons de régler le problème Hutu pour au moins 20 ans. Nous venons de régler le problème Hutu pour au moins 20 ans. Mu Kirundi ikibazo c'abahutu kiraronsa inyishu izomara n'imiburiburi imyaka 20. Ayo majambo ya Perezida Micombero umugwi Severe wayahawe n'abihebeye Imana hamwe n'abanyepolitike bari bamwegereye twaganiriye muri bimwe twita audition. Ikindi gitabo nakivuze ni responsabilité inomero ya mbere. Hakurikira ikindi gitabo gihambaye citwa Exécution du génocide commis contre les Hutus du Burundi en 1972. Hakurikira igitabo citwa Planification du génocide commis en 1972. Twabazaniye igitabo gihambaye mu ncamake kirimwo impapuro ziri ku umukono wari barongoye igihugu bavuga ibiriko biraba mu gihugu. Iki gitabo citwa Archive. Umugwi Severe urafise ivyemezo n'impapuro bikwiye bigaragaza ko intwaro ya Micombero yiyumviriye intention, irashira mu ngiro, irategura planification, yongera irashira mu ngiro execution ihonyabwoko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1922. Ku vyerekeye amazu yafashwe menshi akanyagwa. Umugwi Severe urafise impapuro zerekeye arrondissement zose zo mu gihugu n'amazu y'amatafari y'ivyondo asakajwe amabati aranditswe kuko ico gihe yitwa ko ari amazu, imodoka canke amafaranga y'abamenja. Twazanye ivarisi irimwo ibitabo birenga 30. Ivyo bitabo navyo tubishikiriza ibiro vy'inama nshingamateka na nkenguzamateka mu mwanya banyeniteka murabironka. Muri iyi varisi harimwo igipapuro gihambaye citwa Note de présentation générale. Note de présentation générale. Ariko itangurwa n'igitabo citwa Note d'éclairage général. Ikindi gipapuro gihambaye, urwandiko ruhambaye twabazaniye muri biro ni igitabo citwa Responsabilité. Responsabilité numéro 2 kuko turabaha igipapuro citwa Responsabilité numéro 1. Ikindi gipapuro ni ikintu twise Qualification du crime de génocide. Ndio cita igipapuro tuvyita ibitabo. N'ibitabo. Ikindi gitabo twabazaniye canditse congera kigasigura ibinogo rusangi twamaze gutora mu gihugu. Mu Gifaransa twacise quelques fosses communes, restes et ossements humains trouvés à travers le Burundi. Banyeniteka hari igitabo kindi gihambaye dushikiriza ibiro, ni igitabo cerekana ingene abanyamahanga n'abamenyesha makuru mu makungu bakurikiranye ibi vyerekeye ihonyabwoko byabaye mu Burundi mu 1972. Iki gitabo dushikiriza citwa Quelques coupures de la presse étrangère. Ikindi gitabo nakivuze ni Responsabilité inomero ya mbere.
hakurikira ikindi gitabo gihambaye citwa Exécution du génocide commis contre les Hutus du Burundi en 1972. Hakurikira igitabo citwa Planification du génocide commis en 1972. Twabazaniye igitabo gihambaye mu ncamake kirimwo impapuro ziri ku umukono wari barongoye igihugu bavuga ibiriko biraba mu gihugu. Iki gitabo citwa Archive. Hakurikiye igitabo kinini twateguye mu minsi iheze. Iki gitabo gihambaye nico twise mu kinyamazuru recensement pilote des personnes assassinées ou portées disparues en 1972. Mu Kirundi recensement ya mbere yo kwimenyereza iha umwanya abarundi babuze kuvuga abo babuze. Ikindi gitabo twazanye canditse mu Kirundi ni igitabo citwa Ivyavuzwe mu mahano yabaye mu mwaka w'igihumbi 1972. Ibi ni vyakorewe i Bururi. Ikindi gitabo kivuga ivyabaye ni igitabo cavugishije incabwenge, abapatiri, abigisha, abategetsi ba kera bakiriho, babwiye Sévère ivyo babonye n'ivyo bashoboye kubahuka kubwira Sévère, bavuga bati ntitwopfa natwe atana bikeya tubwiye abarundi. Ikindi gitabo kivuga ivy'Igitega, twatohoje muri Gitega ni vyabaye mu 1972 muri Gitega. Turafise ikindi gitabo intahe zitandukanye ku mahano yabaye mu Burundi. Iki gitabo naco turagishikiriza ibiro bigize inama nshingamateka na nkenguzamateka. Abategetsi uyu munsi bakuze bakiriho bayaze n'umugwi Sévère mu byo twita audition. Baratubwiye ko indongozi zo mu gisirikare, ikijandarume, ubutungane, intwaro yo hagati mu gihugu, igipolisi n'abarongoye umugambwe Iprona bakorana na President Michel Micombero. Bari abantu yizeye cyane mu gushira mu ngiro umugambi w'ihonyabwoko. Bamwe muri bo babwiye umugwi Sévère bati nduguruye Twamugina. Mu 1972 umuntu yashobora guhagarika no kwicisha uwashatse wese ndugaye Twamugina. Banyakubahwa mwatowe n'abanyagihugu. None ihonyabwoko ryo mu 1972 ryateguwe gute na leta ya President Michel Micombero? Aha tugeze muco bita phase ya planification. Ihonyabwoko ryarateguwe, abarundi n'amakungu bariko barakurikirana bino bikogwa, baranyotewe kumenya ingene ihonyabwoko ryateguwe. Bavyumvise bibafasha kumenya igihugu cacu iyo kivuye n'amakuba caciyemwo. Ibimenyetso bikurikira bikuru bikuru by'iyo nteguro ni ibi. Icambere, amategeko adasanzwe aho ububasha umukuru w'igihugu Michel Micombero. Icakabiri, gutomora hakiri kare ubwoko igihonyabwoko riraba, no kuvuga bamenja, mayi murere, udukoko, uburindima. Icagatatu, rusansuma rw'abahutu bazogandagurwa mu gihugu cose. Icakane, rusansuma rw'amazu n'amatongo canke parisera by'abahutu mu gihugu cose. Icagatanu, ibinogo rusangi bizotabwamwo abagandaguwe
vyimbwe kuva mu myaka ya 70 na 71. Ica gatandatu, intwaro yashinze impapuro zitahoraho zo kumenya umuntu wese ahari, ni kimwe mwireresi mwabona citwa attestation de vie, yafasha gukurikira neza abazokwicwa n'ibindi. Mu vyerekeye umutekano n'ubutungane mu gihugu, kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatanu harabonetse amabwirizwa adasanzwe nk'ay'igihugu kiri mu ngwano. Ku Barundi batwumviriza, tubibutsa amabwirizwa makuru 5 yashizwe ko igikumu umwami Mwambutsa Bangiricenge amaze guhunga igihugu. Ibwirizwa rya mbere ni nomero 001 agakwego 791 ryo kuwa 20 Gitugutu 1965 ritomora amategeko akurikizwa mu bihe by'intwaro ya gisirikare kandi bidasanzwe, ico bise mu kinyamazuru règles applicables au régime militaire et d'exception. Ibwirizwa rya kabiri, ingingo y'umwami nomero 001 agakwego 792 yo kwigenekerezo rya 20 Gitugutu 1965 rishinga intwaro ya gisirikare kandi idasanzwe mu ntara zose z'igihugu, kandi iyo ngingo igakora isubira kuva mu igenekerezo rya 18 Gitugutu 1965, ico bita régime militaire et d'exception dans toutes les provinces du royaume, avec rétroactivité à partir du 18 octobre 1965. Ibwirizwa rya gatatu, ibwirizwa nomero 001 agakwego 795 ryo kwigenekerezo rya 21 Gitugutu 1965 rihindura ibwirizwa nomero 001 agakwego 791 ryo kwigenekerezo rya 20 Gitugutu 1965 ritomora amategeko akurikizwa mu bihe by'intwaro ya gisirikare kandi bidasanzwe, règles applicables au régime militaire d'exception. Ibwirizwa rya kane, ingingo shikira nganji nomero 130 agakwego 809 ryo kuwa 21 Gitugutu 1965 ry'umunyamabanga wa leta ashinzwe igisirikare yerekeye gushinga sentare z'imanza z'ingwano, constitution et composition du conseil de guerre. Ingingo ya gatanu, ingingo shikiranganji nomero 130 agakwego 909 yo kuwa 21 Gitugutu 1965 ry'umunyamabanga wa leta ashinzwe igisirikare yerekeye gushinga sentare z'imanza z'ingwano, constitution et composition du conseil de guerre. Ingingo ya gatandatu, ingingo shikiranganji nomero 130 agakwego 811 yo kuwa 3 Munyonyo 1965 y'umunyamabanga wa leta ashinzwe igisirikare yerekeye gushinga sentare z'imanza z'ingwano na sentare za gisirikare, constitution et composition du conseil de guerre et de la cour martiale. Ayo mabwirizwa banyakubahwa n'izo ngingo naho zitirirwa umwami Mwambutsa Bangiricenge, wewe yari yarahunze igihugu. Umuco wo kumenya ibyabaye mu 2022 uraha utangurira ngaha. Ibyateguwe bimaze kuba, umukuru w'igihugu Micombero yaravuga mu bantu atinyegeza ngo nous venons de régler le problème Hutu pour au moins 20 ans. Nous venons de régler le problème Hutu pour au moins 20 ans. Mu Kirundi ikibazo c'abahutu kiraronsa inyishu izomara n'imiburiburi imyaka 20. Ayo majambo ya Perezida Micombero
umugwi severe wayahawe n'abihebeye Imana hamwe n'abanyepolitike bari bamwegereye twaganiriye muri bimwe twita audition. Muri iyo nteguro yo guhonya abahutu haravuzwe cyane plan Simbananiye, umugambi witiriwe umushikiranganje Simbananiye Artemon, nk'umwe mu bari begereye Perezida Micombero kandi bumvigwa cyane. Simbananiye yarinze yitaba Imana mu mwaka wa 2024 abihakana. Mu nteguro y'iryo honyabwoko harabonetse ikintu cari cavuzwe kuva kera. Abarondegwa ngo bicwe ubwa mbere barabiza amashure, abakozi ba leta, abanyeshure, abasirikare, abajandarume, abihebeye Imana, abigishamana hamwe n'abagwizatunga b'abahutu, aborozi n'abirimizi bisununuye nabo nyene barahagariswe baragandagurwa. Iyo nteguro y'ihonyabwoko yajana n'ibinyoma byinshi biteranya amoko, ububeshi budasanzwe n'amajambo atyoza abahutu ko ari abansi b'igihugu n'abansi b'abatutsi. Uyu munsi umugwi severe urafise inyandiko z'ibinyamakuru bya leta bya kera nk'icitwa Flash Info n'amajwi twakuye mu radio y'igihugu yahora yitwa La Voix de la Révolution du Burundi. Ivyiyumviro vy'ihonyabwoko intention génocidaire bifatanye n'integuro y'ihonyabwoko planification du génocide biba bisigaje ikintu kimwe, gushira mu ngiro umugambi w'ihonyabwoko exécution du génocide. Banyakubahwa mwese, gushira mu ngiro ihonyabwoko byagenze gute? Nico gice ca nyuma ciri jambo mpava mpeza mu mwanya mu minota bikeya. Umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 wabaye umwaka wa maganya ku miryango myinshi mu gihugu cose, mu ntara zose. Abahutu barahagarikwa ku bwinshi bakabegeraniriza mu bibanza bitandukanye, hanyuma bakabashomba kuja kwicwa. Ibibanza bimwe vyitwa site de rassemblement, ibindi bikitwa site de transit. Abahagarika abicwa bakora gute? Kuri iki kibazo nyamukuru umugwi severe wegeranije inyishu zishika 13 mu nkundire ndazidondagure kuko ziduha ukuri kudasanzwe ku barundi batwumviriza, ku banyakubahwa batowe bari muri kino kibanza, abafise amabanga atandukanye mu burongozi bw'igihugu. Barakoreshejwe kugira ihonyabwoko ryatumberejwe abahutu rije mu ngiro. Ico ni cambere. Ica kabiri, abahigwa ngo bicwe bahamagagwa bari ku rutonde zateguwe kera. Ica gatatu, abicwa baba bazwi n'imirimo bafise yabizwi kuva kera. Ica kane, ibinogo rusangi babatayemwo mu 2022 byabonetse mu ntara zose. Ica gatanu, mu gihugu cose harashinzwe amabariyeri atuma uwo barondera kwica atagira isaganirizo. Ica gatandatu, mu gihugu cose harashinzwe imikwabu no gukizura mwijoro kugira ntihagire abahutu batoroka. Icindwi, carazira kuva mu ikomine uja mu yindi udafise murekarengane, ico mu kinyamazuru bita laissez-passer. Icumunani, harashinzwe igipapuro cerekana ko naka abaho, attestation de vie, corosha kumenya umuntu iyo yahora canke ko yategerezwa kuba ari mu bapfuye. Icicenda, intwaro ya Perezida Micombero yarahenda bahunze n'abinyegeje ngo impore yabonetse
abasokorotse baciye bagandagurwa. Ibi vyarabaye gushika mu myaka ya 75 icicumi. Hari abahutu benshi bafatiwe bongera baricwa bagiye mu bandi mu nama z'amahoro. Icicumi na rimwe kunyaga amatongo, amazu, imiduga, amafaranga n'ubundi butunzi vyaciye bija mu ngiro atacamira. 13 abahutu bicwa ico gihe bitwa bamenja, twabivuze, udukoko, uburindima n'ayandi mazina yaka ubuntu ikiremwa muntu. Ica 13 arico ca nyuma biciye mu butumwa bw'imigenderanire n'ibindi bihugu. Leta ya President Michel Micombero yaciye ishinga imigwi y'abaja kubesha makungu kugira ihonyabwoko rinyegezwe ntirimenyekane. Banye niteka mwese, none abahutu bicwa gute? Ibi tugira dushike ko bavyita mode opératoire. Naho biteye ubwoba kubwira abarundi, birakenewe ko bavyumva bakabimenya, niho kirazira twama turirimba yoronka aho ishinga imizi. Abagandaguwe bishwe nabi, harabapfa barashwe, harabapfa baturitse inda canke igikiriza, harabakubitwa ivyuma, harabicwa n'izuba, harabicwa n'inyota n'inzara, harabahonyangwa n'imodokari, harabahambwa bagihema. Ico ni cambere. Ca kabiri, harabacumitwa imigano canke bakicwa n'imipanga. Ica gatatu, harabatuririwe mu itanure ryishwagara cane cane mu Rutana, mwavyumvise mw'ireresi. Ica kane, hari abavyeyi bariye ku nguvu inyama z'abana babo bokejwe. Ica gatanu, hari abagabo bashahuwe imbere yuko bicwa. Ica gatandatu, hari abatawe mu nzuzi baboshe. Icindwi, hari abavyeyi canke abana bagandaguwe bahejeje kurangura ku nguvu amabanga y'abubatse n'abana canke abavyeyi babo. Ivyo twabisanze cane muri Bukemba, muri Rutana. Ico 8, hari abavyeyi n'abana bagandagurwa bakabasiga bari gusa nk'abariko bararangura amabanga y'abubatse. Ici 9, hari abatabwa bagihema mu binogo rusangi canke mu tuzu twa sugumwe. Ici 10, hari abanyeshure bo mu mashure y'intango batwawe mu magunira bicwa no kubura impwemu. Ici 11, hari abakenyezi ibibungeze bafomojwe inda. Ici 12, tutibagiye abahambwe bagihema. Ibi mu Gisevere wabitoje cane cane imashitsi no ku Ruvubu mu ntara ya Gitega, ariko vyarabaye n'ahandi henshi mu gihugu cacu. Gusigura ibi bintu banyakubahwa si ikintu coroshe, ariko ko vyabaye mu gihugu cacu ntitubitinye, kuko ukuri kurabohora. Ukuri kubohora abisha abandi babahora ubusa. Ukuri kurabohora n'imiryango yabuze ababo. Ukuri n'umuti urura ari kukiza. Ukuri kurigisha abarundi n'ayandi makungu. Igihambaye muri vyose nuko ukukuri kofasha abarundi gutangura urugendo rwo gusaba no gutanga ikigongwe. Ukuri turagukeneye kugira kubere abarundi bose inkingi yo kunwanisha abarundi. Inkurikizi n'amabi yatewe n'ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi mu 1972 ni nyinshi. Umugwi Severe wabashikirije ireresi mwiboneye n'amaso yanyu. Mwaronse n'igitabo gito kirimwe amazina make
y'abagandaguwe mu mayinga ya mbere y'ukwezi kwa Rusama mu 72. Bamwe leta ya Perezida Micombero ivuga ko baciye mu ibohero rya Mpimba, abandi ngo baraciriwe imanza. Ivyo vyose umugwi severe watohoje vyatweretse ko imanza zitabaye, rwabaye uruyeri rwo guhenda amakungu. Abagandaguwe babaye isinzi mu gihugu. Ihunyabwoko ryo mu 72 ryabaye umuvumo ku gihugu, ryavyaye abapfakazi, abapfakare n'imfuvyi benshi. Impunzi zabaye nyinshi mu gihugu hagati no mu bihugu duhana imbibe. Amaganya n'amarira vyaratse indaro mu bavyeyi, kuko abantu ntibari barekuriwe kurira canke kugandara. Abagandaguwe bifise baranyazwa amatongo, amazu, ivyuma vyahora bibunguruza nk'imiduga, ipikipiki, amakinga n'ibintu byose vyari mu nzu vyofashije abasigaye kurera ibibondo. Umugwi severe urafise ivyemezo n'impapuro bikwiye bigaragaza ko intwaro ya Micombero yiyumviriye intention, irashira mu ngiro, irategura planification, yongera irashira mu ngiro execution ihonyabwoko mu mwaka w'1972. Kuvyerekeye amazu yafashwe menshi akanyagwa. Umugwi severe urafise impapuro zerekeye arondisema zose zo mu gihugu, n'amazu y'amatafari y'ivyondo asakajwe amabati aranditswe, kuko ico gihe yitwa ko ari amazu, imodoka canke amafaranga y'abamenja. Abaza kwisonga mu gukora igihonyabwoko ni bande? Uwuzwi kuko yari arongoye igihugu ni Colonel Michel Micombero. Yari umukuru w'igihugu, umukuru w'umugambwe w'iprona, akaba na kizigenza mu nzego z'umutekano. Abandi bashobora kuzovugwa cane n'abasirikare bari mu rwego rwitwa Conseil Suprême de la République, abari barongoye intara, abari muri sentare za gisirikare, Conseil de guerre, zitwa ko zaciriye urubanza abamenja b'abahutu ikivunga. Harimwo abacamanza ba parquet, bamwe bitwa Procureur Général de la République canke Procureur de la République, abari barongoye arrondissement n'amakomine n'abandi. Ico gikorwa gihambaye umugwi severe wiyumvira ko kizorangurwa n'izindi nzego z'igihugu. Nkabashimiye cane kw'izina ry'abo dusangiye ubutumwa. Muri severe inzego zose z'igihugu n'abazirongoye n'abarundi bose, kuko batugumye hafi mu kuduhanura no mu kudushigikira mu butumwa bwacu bwa misi yose. Turakengurukiye cyane abarundi basengera igihugu, na twebwe tugize umugwi severe. Abadusengera tubabwiye tuti ibisabisho byanyu biradushikira kandi biradukomeza.